Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko biravugwa mu mugambwe uzimbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe seneri, aho hari ibibazo bikomeye cyane kandi bikaboneka neza ko injyane ziri mu mugambwe seneri zakomotse mu mugambwe ku butegetsi CNFD, kuko umugambwe seneri wari umaze guhurumbirwa n'abarundi batari bake, bamwe batanguye kuva mu mugambwe ku butegetsi CNFD bakajya mu mugambwe seneri, abari indongozi z'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD zikaba zaragize ishavu rikomeye cyane, zikabona ko zitagize icyo zikora zishobora kwisanga seneri yabatsinze mu matora yimirije imbere, nk'uko nyine byagenze mu matora yaheze, aho nyine seneri yatsinze ariko umugambwe ku butegetsi ukayiba amajwi, ariyo baronderaga nyine gukora ibishoboka byose kugira ngo bacanishemwo zimwe mu ndongozi z'umugambwe seneri. Ibyo bakaba barabikoze kandi bikabakundira, bafashe igice kinini bakagiha amafaranga menshi cyane kugira ngo kiyomore kuri Rwasa, mu gihe mugayo icyo gice kitacerekwa, zivuga ko icyo gice cyahemukiye umugambwe seneri. Byose nyine bikaba biri mu nteguro ikomeye cyane ya Reverend Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi, kuko mu minsi iheze yavuze ko agomba gusambura seneri kandi akabikora mu gihe gito cyane ku buryo bitazanashika mu mezi abiri. Nyuma yaho avugiye iryo jambo byaragaragaye nyine ko umurindi wo gusambura seneri wiyongereye, kandi bikaboneka ko uwo murindi wo gusambura seneri ufise imbaraga nyinshi cyane, kuko haravugwamwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ndetse na Martin Niteretse arongoye ubushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere n'umutekano rusange. Ibi byose nyine bikaba biri mu byateye ingufu zikomeye cyane bamwe nyine mu bari bagize inama ya politike y'umugambwe seneri kugira ngo bacanemwo. Ibyo byose bikaba biri mu kuba nyine mu nteguro ya CNFD, ariko hakaba hari amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba yerekana ko ibintu bibandanije gutya inyankamugayo zishobora gukora ikintu gikomeye cyane, kuko inyankamugayo nka zose zirashigikiye Rwasa, kandi abakunda Rwasa bavuga ko Rwasa naho yakiyamamaza ku giti ciwe azatsinda amatora, kuko abarundi benshi baramaze kumukunda kandi baramaze kubona ko ari we ashobora gukura igihugu mu ngorane kimazemo iminsi itari mike kuva CNFD yashika ku butegetsi. Biraboneka neza ko intumbero Rwasa afise ari intumbero nziza kandi ari intumbero ishobora gukiza igihugu, akaba ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake bari batanguye guhurumbira umugambwe seneri, babona ko ari wo mugambwe nyine ushobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu cy'u Burundi. Ibyo nyine bikaba byaratumye abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi barabonye ko ibintu byaba bibaye bibi cyane igihe seneri yaba itsinze amatora, kuko barazi neza ko hari amabi menshi bakoreye abarundi, kandi barazi neza ko hari amabi bandanya gukora, barazi neza ko seneri ishitse ku butegetsi yababaza amabi yose bakoreye abarundi, ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo basambure umugambwe uzimbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe seneri, umugambwe urongowe n'umushingamateka Rwasa abarundi batari bake bakunda kandi babona ko ari we azaza gutorera inyishu ibibazo bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru menshi twabateguriye nyine kuri ibyo biriko biravugwa mu mugambwe seneri, turayabashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa n'andi makuru atandukanye ari kuvugwa mu bisata bitandukanye nayo nyine tuza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wica ubusabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, cyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Gitega ifatwa ryakurikiwe n'irekurwa rya batatu mu banywanyi b'umugambwe seneri. Abanywanyi batatu ba seneri Pascal Nyabere, Joseline Byizigiro na Epidasi Ndayikengurukiye barahagaritswe n'abakozi bigendereza kuri uyu w'Imana. Abo bahagaritswe bari hafi y'ihoteli ariko ikorerwamwo inama yatunganijwe na Immaculée Ntaco Bakimvuna na Trence Manirambona. babiri muri 10 bagize komite nkuru y'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi.
baheruka gutangaza ko bakuye Rwasa ku burongozi bwa seneri. Immaculee Ntacobakimvuna yatangajwe n'uwo murwi ko ari we arongoye uwo mugambwe haheze amezi menshi uriko uca mu ngorane zikomeye cyane, ariko ingorane iboneka ko uri kuziterwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD, kuko umugambwe ku butegetsi waramaze kubona ko umugambwe seneri ufise imbaraga nyinshi cyane, kandi baramaze kubona ko umugambwe seneri abarundi bawukunda ari benshi cyane, akaba ariyo mpamvu wakoze ibishoboka byose ugahereza zimwe mu ndongozi zo umugambwe seneri amafaranga menshi cyane kugira ngo biyomore kuri Rwasa, amaze batere akajagari mu mugambwe. Ibyo byose nyene bikaba byarabaye bishigikiwe na Martin Niteretse, kuko Martin Niteretse yahise ahagarika ibikorwa byose by'umugambwe seneri, mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yama azenguruka mu mazone yose agize igihugu cy'u Burundi ameze nk'uri mu myiyamamazo, ariko umugambwe bahanganye umugambwe seneri ukaba utariko urakora amanama yawo, ibishobora kuwuca intege ku buryo bukomeye cyane, ariko inyankamugayo aho ziri hose zikavuga ko igihe nikigera bazi uwo bazatora kandi bazi uwo bazashira imbere. Nyuma y'ihagarikwa ryabo baciye bacanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politiki, aho bamaze indwi imbere yo kurekurwa kuri uyu w'Imana. Abo bahagaritswe babashijwe ku caha bagirizwa co kugerageza guhungabanya inama kubw'amasoko yo mu gipolisi, mu gihe bizwi neza ko atanama zemewe gukorwa n'umugambwe seneri, ariko abo biyomoye ku mugambwe seneri bavuga ko bakuye Rwasa, bo bakaba baremerewe gukora inama kandi bakayikora bahagarikiwe n'igipolisi. Ibyahise byerekana ko nyine ibiriko birabera mu mugambwe seneri byateguriwe mu mugambwe ku butegetsi CNDD, kuko mugambwe seneri barazi neza ko ufise imbaraga nyinshi cyane, kandi barazi neza ko Rwasa amaze kugira abamukunda batari bake. Indongozi y'umugambwe seneri mu ntara wegamiye Rwasa gato irababazwa n'ico yitwa kudafata abantu kumwe. Ntibyumvikana kubona abantu batunganya amanama mu gihe Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yahagaritse ibikorwa byose by'umugambwe wacu, ariko nk'uko umengo ibyo ntibyari bihagije, hampande y'uruhusha rwatanzwe n'abajejwe intwaro muri ako karere, umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Gitega nawe nyine yaritabye ibikorwa by'iyo nama, niko yiyamiriza akavuga ko ari akarenganyo gakomeye cyane, akavuga ko nyine ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu biteye isoni cyane, kandi akaba ari ibintu bibabaje cyane kubona bahagarika ibikorwa by'umugambwe seneri, ariko igice kimwe gishaka gukura Rwasa bakacyemerera gukora kandi kigakora gihagarikiwe n'abajejwe umutekano. Ni byerekana neza ko umugambwe ku butegetsi ari we nyine uri gutera injyane mu mugambwe seneri. Abona ko urubuga rwa politiki rucugaye ku migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu gihe himirije amatora yo muri 2025. Kuva hagati muri Ruheshi umwaka, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yarahagaritse ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi mu Burundi, agasigura ko yashatse kwirinda imishamirano yashobora kugwaduka hagati y'abanywanyi ba seneri. Umugambwe wahaheze amezi menshi uriko uraca mu ngorane zikomeye cyane, ariko biboneka ko ari ingorane bariko baraterwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD, umugambwe wikeka ko umwanya n'umwanya seneri ishobora kuzabatsinda mu matora nk'uko nyine byagiye bigenda mu myaka iheze. Rwasa yamye avuga ko ari ingingo idakurikije amategeko kandi itagishije inama impande zose, ikaba ariyo korohereza umugambwe uri ku butegetsi CNDD umushikiranganji asanzwe abarizwamo, kandi nyine arimo byose bizwi neza ko aribo bariko barategura izo njyane ziriko zirabera mu mugambwe seneri. Kugira ngo uhagarike ibikorwa by'umugambwe wa politiki, umugambwe utegerezwa kuba wagirizwa gukora icaha cyo ku rwego rw'igihugu. Biragaragara ko umugambwe uri ku butegetsi n'indongozi z'u Burundi zidashaka ihiganwa riciye mu mategeko. Nico gituma bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo burabuze seneri. Niko Rwasa aheruka kubwira imboneshakure yacu mu kiganiro ciyaguye yaduhaye. Gushika ubu amanama yari ayemewe ni ayatunganywa mu ntumbero yo gutorera umuti icuka kiri muri seneri. Seneri ni umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, kandi akaba ari umugambwe utinywa n'umugambwe ku butegetsi CNDD, kuko ni umugambwe ufise imbaraga nyinshi cyane, kandi n'umugambwe ugizwe n'incabwenge nyinshi cyane, kandi akaba ari umugambwe
ugaragaza ko ushobora kuza ugahuza abana b'u Burundi, akaba ariyo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi usanzwe urangwa n'amacakubiri nyine ukora ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri. Umukuru wawo yiyamirizwa Rwasa yahoze arongoye umurwi w'abarwanyi feneri wahavuye uba umugambwe imbere y'uko wigarurirwa na bamwe mu bahugize babifashijwemwo n'umugambwe uri ku butegetsi. Ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wa kera kandi afise imbaraga nyinshi cyane kandi akunzwe n'abarundi batari bake. Mu byegeranyo byinshi by'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yo mu Burundi na mvamakungu yama yiyamiriza amabi akorerwa abanywanyi babo, harimwo kugandagurwa, kunyuruzwa, ukuborezwa igufa, ifungwa ridakurikije amategeko nk'uko nyine twagiye tubereka kuri no mboneshakure, aho abanywanyi b'umugambwe seneri bahura n'ingorane zikomeye cyane, aho bamwe bafatwa bakagandagurwa ku murango izuba riva, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bagapfungirwa ubusa. Ibi byose nyine bikaba ari ibikorwa bikorerwa abanywanyi b'umugambwe seneri bahura n'ingorane zikomeye cyane kuva CNDD gishika ku butegetsi, kuko baraburabuzwa ku rwego rwo hejuru. Umugenzo wa CNDD ni kenshi imigambwe igira ingorane muri iyo, kandi ibyo birasanzwe, ariko ikidasanzwe ni uko leta ica iboneraho akaryo ko kwigarurira igice cy'uwo mugambwe mu ntumbero yo guca intege uwo mugambwe muri rusange. Niko bibonwa na Karine, umushakashatsi akorana n'ishirahamwe IDHB, avuga ko ari ikwivanga mu bya politike byaranze abashiranganji benshi bajejwe gutunganya iby'imigambwe muri kahise. Muri urwo rukurikirane nyine, kubona umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yivanga mu bibazo bya seneri byibutsa uko abamwitangiye bakoze birangira baciyemwo amababa imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka iheze. Feneri, Aprona, UPD n'iyindi migambwe yaciyemwo ibice kenshi, nibyo bise gushinga imigambwe yitwa nyakuri, hakabaho iba yegereye ubutegetsi yemewe na leta, n'irindi ritemewe kandi ridakurikije amategeko. Rero urabye uruhande rwafashwe n'umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri bamwe mu banywanyi bagize ubuyobozi bw'uwo mugambwe seneri, birashoboka cyane ko tubona nk'ibyabaye muri kahise, muri kazoza ka hafi. Niho umwihwezo yagize akavuga ko ibintu biriko birabera mu mugambwe seneri byateguwe n'umugambwe ku butegetsi CNDD, kuko bamwe muri abo bagize umugambwe seneri bahawe igitigiri cy'amafaranga menshi cyane, akaba ariyo mpamvu nyine bemeje guhemukira umugambwe seneri bakoresheje nyine ayo mafaranga bahawe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Rwasa yari yatumiwe mu nama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego rwa Afurika mu mpera za gitugudu, agira ati: "Ndi kandi ndacari umukuru w'umugambwe seneri, ni umukuru w'igihugu arabizi. Umushiranganji arabyemeza, ndacyari umukuru w'umugambwe seneri, kandi naho ntaba umukuru w'umugambwe seneri nkitoza ku giti cyanjye, ndashobora gutsinda CNDD yose, kuko abarundi batari bake baramaze kumva ibyiyumviro byanjye kandi baramaze kumva icyo nshaka, akaba ariyo mpamvu nyine abariko barashaka kunsamburira umugambwe ataco bazigera bigezaho, kuko bariko bararushwa n'ubusa." Ibyo nyine byavuzwe na Rwasa, ababajwe cyane n'ibiriko biraba mu mugambwe wiwe, kandi akabona ko ibyo biriko biraba biteguwe n'ubutegetsi, kandi bikaba biriko birashigikirwa n'abategetsi bahambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri aya makuru nyine yari ariko aravugwa mu mugambwe seneri, amakuru yacu tabandanize mu ntara ya Kirundo, aho abantu batatu harimwo umuyobozi w'ishuri barapfunzwe. Innocent Nshemezimana, umuyobozi w'ishuri shingiro rya Gikwenzi muri komine Ntega, intara ya Kirundo, uburaruko bw'u Burundi, yafungiwe mu gasho ka parike y'intara kuva ku munsi wa gatandatu w'wa 18 Munyonyo. Uwo yagirizwa kunyuruza imifuko y'umuceri ugenewe abana bagaburirwa ku mashuri yahagaritswe n'abakozi b'igendereza. Abandi bantu babiri harimwo umukenyezi w'umudandaza bafise uruhara muri iyo dosiye barahagaritswe nabo nyine ubwo ngubwo. Ubw'amasoko muri komine Ntega, abakozi b'igendereza mu Kirundo bari baronse amakuru y'inyuruzwa ry'imifuko y'umuceri ugenewe abanyeshuri bagaburirwa ku mashuri. Umunsi wa kane wa 18 Munyonyo, Clementine Kubwimana, mudandazakazi, yarafashwe n'abo bakozi b'igendereza. Yarerekanye aho yari anyegeje ibiro birenga 500 by'umuceri. Nyuma y'amasaha make abazwa uwo mukenyezi yaciye ashirwa mu gasho ka parike ya Kirundo nk'uko byiganwa n'amasoko yacu.
kubw'isoko mu gipolisi amatohoza yarabandanije niho Innocent Nshemezimana umuyobozi w'ishuri yahagarikwa yapfunzwe inyuma y'amasaha 2 yo kubazwa kuri dosiye y'inyuruzwa ry'umuceri ku bw'amasoko yacu. Muri iyo dosiye nyine hari uwundi muntu umwidondoro utaramenyekana yahagaritswe yoba ari umubyeyi w'umwe mu bajejwe ububiko bw'ibyo bifungurwa bigenewe kugaburira abana niko twabibwiwe n'umwe mu babibonye amenyesha ko imifuko y'umuceri itari munsi ya 10 yatowe mu murima w'ikawa. Byose nyine bikaba biriko biravugwa mu gihe abanyeshuri bavuga ko ataco bafungura ko babaha utuntu duce cane mu gihe biboneka ko nyine indongozi z'amashuri ziba zafashe ibyo bagakwiye gufungura zikabyitwarira. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye wifuza kuzajya bama mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cindi no gupyanda kuri s'abone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.